Imana se umukama wacu Yesu Kristo nihezagirwe. Iyo Mana nyene nihezagirwe kuko yaraduhaye igihugu ciza, iturema turabarundi kandi turabarundi b'incabwenge n'inkerebutsi. Uno munsi mfise n'akanyamuneza ko kubana namwe hano muri iyi paruwase. Ubwuzure bushasha bwinjiriyemwo ngaha mu Burundi. Mvuze ubwuzure bushasha kuko abarundi bamenye Imana kuva kera na rindi. Abarundi bemera Imana imwe. Hariho abahora babaza ngo igituma mu Burundi abarundi bose mu madini yose bunze ubumwe bataryana ngo ni kubera iki? Bose ndabishana no kubera mu Burundi ku muzi wacu twemera Imana imwe rudende. Imana itanga inka n'ibibondo, itanga byose, itanga ubuzima. Twavyemeye rero hakiri kare, tubimenya kare. Iyo Mana ntawureka kwishimira ko ako kabangara katwibiye. Turabimenya, ntitwasenga Imana nyinshi. None rero muri iki kibanza ubwuzure bushasha bwinjiriyemwo bugaca butunywanisha n'ubwuzure bwa kera. Ntawureka kwishimagiza. Nagomba dusubire tuyikenguruke mu kwikomera amashi. Jewe ndemeza neza yuko twamenye Imana kare kuko ndavye n'imigenzo y'abarundi n'imigenzo ya bene Israeli vyinshi turabihuriyeko. Hariho ikintu gihora kintangaza mu Burundi, intama yamye ari kimazi. Tugaca dusanga muri bene Israeli kuva igihe Burahimu yashaka gutanga ko inkoko umuhungu wiwe hagacaza intama, nabo baca bayigira ikimazi. None twamenyanye gute? Hariho vyinshi nasanze duhurirako. Hama nsanga igihugu cacu ni igihugu koko gisa n'igihugu ca Kanahani, igihugu Imana yari yasezeraniye Burahimu. Mbere jewe ngahi muyaga ndahita nk'isikemu kuko igihe yagenda muri Kanahani niho yashikiye. Isikemu ndiko ndaraba neza, nkaraba ingene abamisiyonari bavuye ngaha bagaca bagenda imugera bakashinga katedrale ya mbere. Je hajya ncambona yuko ari Siyoni. Umuntu aca bibona neza yuko Uburundi bwahiriwe kuko umusozi wa Mugera bahita mu mana za Mugera kuva ubwuzure bushasha butaraza. Kandi wari umusozi w'amahoro kuko abasogokuruza batubwira yuko ufise ingorane urondera amahoro niyo bikugoye ugasanga wakoze ikibi bariko baraguhiga ngo ugiye Mugera wacuronka amahoro, bavuga ngo Mugera nta kibi kihakorerwa. Hanyuma ndaraba nsanga igihe Yozuwe yari ariko arashikiriza amatongo imiryango ya Israeli, yarasigaje aho bita ngo ibisagara by'ubuhungiro. Iyo wakoze ikibi kimukora utabizi ugasanga wagize isanganya, wacu uhungirayo ugacuronka amahoro. Nimugira rero ngo niko hari hameze, ugiye Mugera yacaronka amahoro. None uravye rero Sikemu karaba hariya Mugera bashinze katedrale ya mbere. Uburundi bwarahiriwe koko, si ibihugu vyinshi bifise nkaho, ni Israeli gusa. None rero turabarundi tugume twigenza nk'abana b'Imana.